ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza abakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Intambara irakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese kubwo Rwanda niki gishobora gukorwa kugira ngo amahoro aboneke muri iki gihugu cy'igituranye? No kureba ukuntu haba ibiganiro hagati y'abanyekongo byakemura ibibazo bituma aka karere gahungabana kubera imitwe myinshi yitwaje intwaro iterwa n'uko kutagira imiyoborere ihamye. Hanyuma hakaba n'ibiganiro bya Doha nabyo bigomba kongererwa ingufu. Naho Mujtaba Khamenei, umuhungu wa Ayatollah Al Khamenei, wari umutegetsi w'ikirenga wa Iran, yatowe nk'umusimbura wa se. Ese niki gituma abonwa nk'udashoboye? Abamenyi b'idini ntabwo babona Mujtaba nk'umumenyi w'idini ukomeye yemwe ufite n'uburambe muri politiki, ahubwo bamubonamo intagondwa. Naho mu yandi makuru, mu mikino abakinnyi 23 bose bahawe amakarita atukura nyuma y'imvururu zikomeye muri Brazil. Ntucikwe n'amakuru nabateguriye Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Anne Marie niwe mwiza. Mbere yo gutangira amakuru twabateguriye ku buryo burambuye, Jean Hondimonde yaduteguriye amakuru agezweho hirya no hino. Igitigiri c'abantu bahitanywe n'imvura y'isegenya ku mugwa mukuru wa Kenya, Nairobi, kimaze kugera ku bashika nibura 42. Abategetsi bavuga ko abatabara n'ubu bakiriko bararondera abari mu kaga, babandanya kandi kwegeranya ibiziga by'abandi bashobora kuba barapfuye. Imvura nyinshi cyane yo kuwa gatanu yatumye haba imyuzure ahantu henshi. Ibihuhusi biguma biba byinshi muri Afrika y'ubuseruko, bimwe bikaba bituruka kwihindagurika ry'ibihe. Abashikiranganje b'ibigega vya leta mu bihugu indwi vya mbere bitunze cyane ku isi bavuze ko biteguriye gufata ingingo zo gushigikira ihanahanwa ry'amasoko ntanganguvu ku isi inyuma yo guhura ngo bige ihungabana ry'ubutunzi ryatewe n'intambara ya Amerika na Israel kuri Iran. Bavuze ko bashobora gusohora ibitoro biri mu bubiko nubwo atangingo irashikwako. Iyo nama yabaye inyuma yaho igiciro c'igitoro kigiriye hejuru y'amadolari 100 ku kagunguru ubwa mbere mu myaka 4. Iyo ntambara yaragaritse ishorwa rya byinshi mu bitoro byo mu higobe c'abarabu, yongera ihungabanya ihingurwa ryavyo mu bihugu vyari mu vya mbere mu kuvyimbura. Ubwoba bw'ingaruka ku butunzi bw'isi bwatumye agaciro k'imitahe gakoroka muri Amerika, Aziya na Buraya. Iyi ni BBC. Ibihugu vya Afrika biriko biritegurira guhangana n'ingaruka mu gihe amasoko mpuzamakungu yahungabanye, naco igiciro c'ibitoro kikaba caduze ku rugero rwa mbere rwo hejuru mu myaka 4 kubera intambara yo mu buseruko bwo hagati. Ibiciro vy'ibitoro bibandanya kuduga mu bihugu vyinshi muri Afrika. Abanyazimbabwe ubu bakaba bariha $1.77 ku litiro kuri station. Vyinshi mu bihugu vyo muri Afrika bikura igitoro hanze. Ni inkuru yashinga inyoka ari Harare, mwumva mu rya Prime ndi ku magenge. Ku birometero ibihumbi n'ibihumbi kure y'ubuseruko bwo hagati, ibikorwa by'ubutunzi n'abaguzi mu bisata bitandukanye bariko bagirwa ko ingaruka n'ihungabana mu gutwara ibintu n'iduga ry'ibiciro vy'ibitoro. Muri Zimbabwe igiciro c'ibitoro ciyongeye ko icakane c'idolari kivuye ku idolari 1.52. Agaciro k'ifaranga muri Afrika y'Epfo na Misiri karakorotse muri iminsi ya vuba kubera ubwoba bw'iduga ry'ibiciro buguma bukwira umugabane wose. Ghana, kimwe mu bihugu vyimbura inzahabu nyinshi muri Afrika, yabuze ingene ibandanya gushora inzahabu i Dubai kubera indege zahagaze. Mu gihe intambara ikomeje, ibihugu vyinshi biriko birategekanya uko vyifata muri iryo hungabana ry'ubutunzi. Amabombe n'ibiturika vyakomeje kwasana ku mugwa mukuru wa Iran inyuma yaho igihugu kimenyeshereje ko hatowe indongozi kizigenza nshasha. Israel yamenyesheje ko iriko iragaba ibitero ku rugero runini kuri Tehran, Isfahan no ku mumanuko bwa Iran. Ibihumbi vy'abantu bashigikiye leta bahuriye mu kibanza kiri hagati ku mugwa mukuru mu kwigina igenwa rya Mojtaba Khamenei. Abandi basemereye bavuga ngo urupfu kuri Mojtaba bari mu madirisha inzu zabo. Nta byinshi bizwi kuri iyo ndongozi nshasha, ariko hari amasoko yabwiye BBC ko ashobora kuzocinyiza abantu kurusha se aherutse kwicwa. Perezida Trump yari yagabishije ko umutegetsi wari we wese atazomara kabiri atowe atabanje kuvyemera. Latif. Urakoze cyane Jean Daz.
dutangiye aya makuru ku buryo burambuye mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impaka n'isesengura ku cyakorwa kugira ngo amahoro agaruke biragenda byiyongera nubwo habaye ibiganiro byinshi bya diplomasi n'ingamba zitandukanye zafashwe n'imiryango mpuzamahanga imirwano iracyakomeje mu minsi ishize kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano bamwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda ibintu byazamuye impaka ku ngaruka bishobora kugira ku gihugu kugira ngo dusobanukirwe neza ibintu bigeze n'ibishobora gukorwa kugira ngo amahoro aboneke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kanya gashize naganiriye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ntangira mubaza icyakorwa kugira ngo iyi ntambara ihagarare. Harabura ubushake bwa politiki bwa guverinoma ya Kongo, hakabura ndetse n'ubushake bwa politiki bw'umuryango mpuzamahanga. Kubera ko umwaka ushize wa 2025 hari amasezerano menshi yashyizweho umukono yose avuga iby'agahenge. Ariko ayo masezerano yabaga amaze gushyirwaho umukono, hanyuma Perezida Tshisekedi akohereza indege ze kujya kurasa ku birindiro by'umutwe wa AFC 23 ndetse no kurasa ku mavirage y'abanyamurenge. N'uyu munsi tuvugana ayo mavirage arimo araswa. Rero iyo uruhande rumwe rudashyira mu bikorwa agahenge rwashyizeho umukono, ariko n'amahanga ntarwamagane ntarusabe gushyira mu bikorwa ayo masezerano, aho ngaho niho haba ari ikibazo. Minisita, mu minsi ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufatira ibihano abasirikare bakuru bo mu ngabo z'u Rwanda. Ese kuri wowe ibi bivuze iki? Ntabwo bwa mbere u Rwanda rufatira ibi bihano, ariko nabwo no kutareba kure kubera ko hari ibibazo bijyanye n'iyubahirizwa ry'amasezerano yashyizweho umukono. Mbere na mbere iyubahirizwa ry'agahenge igomba gushyirwa mu bikorwa, hakaba ndetse n'ibijyanye n'ibyemejwe n'amasezerano ya Washington, cyane cyane kurandura uyu mutwe wa FDLR, aribyo bizatuma u Rwanda ruvana ingamba zarwo z'ubwirinzi. Ibyo ngibyo nibyo bigomba gushakirwa umuti. Naho ufata ibihano ugafata u Rwanda mbere na mbere ntabwo bikwiye, ntabwo biboneye, kuko biba bidakurikije utarubahirije amasezerano. Kuko nabivuze, izo drone, izo ndege zihora ziraswa na guverinoma ya Kongo. Hanyuma ikindi gitangaje ni uko no mu bafatirwa ibihano abavuga imvugo z'urwango muri guverinoma ya Kongo zibasira abakongomani b'abatutsi bo nta nubwo bigeze bafatirwa ibihano. Ikindi kandi ibyo bihano ntabwo bigeze bitanga umusaruro, kuko muribuka ko no muri 2012 na 2013 naho hari hafashwe ibihano, ariko ntabwo byakemuye ikibazo mu mizi. Rero aho kugira ngo ibihugu bijye mu gufatira ku buryo bwihuse u Rwanda ibihano, icyangombwa ni ukureba ukuntu amasezerano yashyizweho umukono yashyirwa mu bikorwa. Mwarimu komoje ku bindi bihano u Rwanda rwari rwigeze gufatirwa, ubona ibingibi byafatiwe u Rwanda ku ntambara ya Kongo bakomeje gushinja u Rwanda kugiramo uruhare, hari icyo bizakemura ku ntambara? Ntacyo bizakemura nyine, kuko n'ibihano bya mbere ntabwo byagize icyo bikemura. Kuko niba hari amasezerano yashyizweho umukono, amasezerano y'agahenge areba impande ebyiri, areba impande zirwana ziyemeza guhagarika imirwano kugira ngo zijye mu biganiro bya politiki. Iyo rero uruhande rumwe guverinoma ya Kongo rwirengagiza ayo masezerano, ukarasa buri munsi ibitero byo mu kirere, ariko rwo ntirufatirwe ibihano cyangwa ntirunasabwe gushyira mu bikorwa ibyo rwashyizeho umukono, aho ngaho ni ukuruha ingufu kugira ngo urwo ruhande rukomeze kutubahiriza ayo masezerano, ari byo bizaduhoza muri izi ntambara z'urudaca. Mubona ari nk'izihe ngaruka ibihano bishobora kugira ku gihugu nk'u Rwanda cyangwa se igisirikare cyarwo? Twebwe igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gifite amateka maremare, cyanyuze muri byinshi. Twanyuze muri jenoside yakorewe abatutsi aho n'amahanga yareberaga, tunyura mu bihe aho hari ingabo z'abajenosideri zaduteye inshuro nyinshi muri ibihe by'abacengezi, tunyura mu bihe aho izo ngabo zakomeje kudutera mu izina rya FDLR ntihagira igikorwa. Rero kumva ko u Rwanda rushobora kutarengera umupaka warwo, rudashobora kutarengera abaturage barwo kubera ibihano, ibyo ni ukwibeshya. Hanyuma mubona ari nk'iki kigomba kuba cyakorwa kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Kongo? Ikigomba gukorwa mbere na mbere ni ukubahiriza agahenge, hanyuma icya kabiri rero ni ugushyira mu bikorwa aya masezerano ya Washington, ni ukuvuga inzego zashyizweho kugira ngo ziganire ku kurandura uyu mutwe wa FDLR, aribyo bizatuma u Rwanda rukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Hanyuma hakaba
n'ibiganiro bya Doha nabyo bigomba kongererwa ingufu kuko haracyari amaprotokoli 6 ni ukuvuga amasezerano 6 agomba kuganirwaho agamije kurandura mu mizi ibyateye iki kibazo. Hanyuma n'icyanyuma rero nacyo kigomba kuzaganirwaho kugira ngo byaratangiye ni ukureba ukuntu haba ibiganiro hagati y'abanyekongo byakemura ibibazo bituma aka karere gahungabana kubera imitwe myinshi yitwaje intwaro iterwa n'uko kutagira imiyoborere ihamye. ubu yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Dukomeje n'aya makuru, impaka ku bijyanye n'ejo hazaza h'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziragenda zifata intera mu gihe itegeko nshinga ry'iki gihugu riteganya manda 2 gusa ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Bamwe mu banyapolitiki batangiye kuvuga ko hakenewe guhindura iri tegeko kugira ngo perezida Felix Tshisekedi abashe kwiyamamariza manda ya 3. Mu ijambo yavugiye mu ntara ya Kongo Central, minisitiri w'imikino n'imyidagaduro yatangaje ko kubwe nta wundi wabasha gusimbura Tshisekedi. Hanavuga ko bagiye gutangiza ubukangurambaga bwo gusaba ko itegeko nshinga ryahindurwa. Ni inkuru twateguriwe na Yvette Kabatesi. Minisitiri w'imikino n'imyidagaduro wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko abona nta wundi wasimbura perezida Felix Tshisekedi kandi ko bagiye kwerekeza kuri manda ya 3. Abwira abayoboke b'ishyaka UDPS riri ku butegetsi mu gace ka Kasanguru mu ntara ya Kongo Central, Minisitiri Didier Budimbu yavuze ko bagiye gutangiza inkubiri yo gusaba ihindurwa ry'itegeko nshinga kugira ngo perezida Tshisekedi yiyamamarize manda ya 3. Hashize igihe igitekerezo cya manda ya 3 itemewe n'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo giteza impaka muri rubanda no mu banyapolitike. Izo mpaka zongeye kwiyongera mu mpera z'icyumweru gishize, ariko Minisitiri Bidumbu we ashimangira ko Tshisekedi agomba kugumaho. Uyu munsi twatangiye gahunda yo kwerekeza kuri manda ya 3. Nibyo hari abavuga ngo natangiye ubutegetsi, yego, ariko se yabuhande koko mu by'ukuri uwo yabuhawe se yabukoresha iki? Minisitiri Budimbu yagarutse ku byo yise ibikorwa by'iterambere n'imibereho myiza, avuga ko Tshisekedi yagejeje ku gihugu bityo ko akwiye kuguma ku butegetsi. Undi wumvikanye mu mpera z'iki cyumweru ashigikira icyo gitekerezo ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS Augustin Kabuya. Mobutu yahinduye ibwirizwa nshingiro wenyene inshuro 17. Laurent Desire Kabila yarihinduye inshuro 3. Joseph Kabila na wenyene yarahinduye ibwirizwa nshingiro. Abantu nibatuze, ibwirizwa nshingiro natwe tuzorihindura. Hagati aho bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaganye icyo gitekerezo cyabo mu ishaka rya Tshisekedi cyo gushaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo yiyamamarize manda ya 3. Mu cyumweru gishize Bahati Lukwebo, umukuru wungirije wa Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko yamaganye imihate yose yo kugerageza guhindura itegeko nshinga ry'iki gihugu. Naho mu mpera z'icyumweru gishize Sena ya RDC yasohoye itangazo rivuga ko yitandukanije n'ibyatangajwe na Lukwebo ndetse ko yabivuze ku giti cye. Tshisekedi uri ku butegetsi kuva mu 2019 ubwe ntaravuga niba yifuza manda ya 3. Gusa mu 2024 yatangaje ko itegeko nshinga rikwiye kuvugururwa kuko hari aho rifite intege nkeya. Ubutegetsi bwe buhanganye n'ibibazo bitandukanye birimo intambara mu burasirazuba bw'igihugu. Intambara leta yo ivuga ko ari ubushotoranyi bw'u Rwanda rufashe umutwe wa M23, ibyo leta y'u Rwanda ihakana. Amatora ataha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ateganijwe mu kwezi kwa 12 2028 ubwo manda ya 2 ya Tshisekedi y'imyaka 5 izabirangiye. Dukomeje n'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Kuva mu mpera z'umwaka utaha abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bazajya bahembwa n'ibihugu bakomokamo. Izi ni zimwe mu mpinduka zemejwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango yabereye muri Tanzania mu mpera z'icyumweru gishize. Intego y'izo mpinduka ni ukugabanya amafaranga menshi yakoreshwaga mu mishahara. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba usanzwe ufite ibibazo bya mikoro, cyane cyane ko bimwe mu bihugu biwugize bitarishyura neza imisanzu byemeye gutanga. Ni inkuru twateguriwe na Judas Yuhundi Mondo. Izi ni zimwe mu mpinduka zikomeye ziriko ziraza mu gihe mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko EAC bisa nkaho hari gusigana hagati y'ibihugu biwugize mu gutanga amafaranga y'intererano. Yamara kudatanga neza intererano bituma umuryango utaronka uburyo bukwiye bwo kurangura imigambi y'iterambere. Ibihugu binywanye rero ubu bisabwa kugira utwigoro.
Mwijambo mukuru w'igihugu wa Kenya William Ruto yahora aramutwaye yase yashikirije mu mpera z'indwi heze mu nama isanzwe igira 25 y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango ntiyariye umunwa. Members of our East African Legislative Assembly representing different countries who today abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba EAC bahagarara ibihugu bitandukanye ubu bahembwa hafi 30% by'ingengo y'imari ya EAC. Guhera mu ntangiriro za manda nshya y'inteko umwaka utaha imishahara yabo izajya yishyurwa n'inteko zishinga amategeko z'ibihugu bakomokamo. Ibi bizagabanya ku buryo bugaragara umutwaro ku muryango wa Afrika y'Iburasirazuba, bityo tubashe gukoresha umutungo munini mu guteza imbere uyu muryango kuko imishahara izajya yishyurwa n'ibihugu byabo. East African community, but salaries will be paid by the individual countries. Mu zindi mpinduka zemejwe n'inama y'abakuru b'ibihugu harimo ijanye n'ingene intererano igiye kugiratangwa ku mafaranga kenewe. Ibihugu byose bigize umuryango bizotanga ku rugero rungana 50%, hama yasigaye atangwe hisunzwe ubushobozi bw'igihugu cose. Bisigura ko ibihugu bifise ubutunzi buhagaze neza bikaba kandi biriko vyungukira cane mu muryango bizosabwa gutanga intererano nini kurusha ibindi. Gildas Yihondimpundu, BBC Gahuza Miryango i Nairobi. Dukomereje mu Burundi mu gihe kuri uyu wa mbere muri iki gihugu hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'abagore, bamwe mu bagore bo muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza bavuga ko abagabo babo babasigira imirimo yose mu mirima ngo bakanabahoza ku nkeke, aho usanga nta jambo bafite ku musaruro babonye. Naho mu ijambo yageje kubitabira ibiro byo kwizihiza uwo munsi, Perezida w'iki gihugu yanenze imyitwarire y'abagabo n'abagore badakora inshingano zabo mu ngo, abasaba kwisubiraho bagahindura iyi mikorere. Ni nkuru twateguriwe na Patrick Waso. Nduwimana Violette twamusanze muri quartier Gasanda ya komine Ruyigi ariko ararima. Akuya Kamurenzi arubatse kandi yemeza ko ububakanye bama bafashanya mu kazi ka misi yose, eka ngo n'umwimbu ubonetse agira ijambo ashikiriza kandi akumvigwa. Turafashanya mu kurangura ibikorwa byo mu mirima, turarima ara kandi gakogwa umwe agafata inzira y'undi agasigara aratunganya ivy'urugo, afise amafaranga y'umukozi akampereza umukozi hamara akaja kurondera ubuzima kugira umuryango ubeho, akikenura mutwe twoba dukeneye mu rugo tundi tukadusabikaniriza umuryango wacu. Turumvikana muri byose. Naho biruko hari abakenyezi bemeza ko abagabo babo batabafasha mu bikorwa vya misi yose vyo mu mirima. Umwe muri bo reka tumwite Emeline kubera atashimye ko izina ryiwe rimenyekana. Uyu mugore avuga ko mu myaka 10 n'iyindi amaranye n'umugabo wiwe kenshi aba ari wenyene mu mirima, kandi ko iyo hageze kwimbura ruba urundi rugamba. Twahisemwe kumuvugira ivyo twiganiye ku mutumba Mpungwe wa komine Ruyigi. Njewe ndubatse ndafise umugabo tumaranye imyaka 15 nkuko mubibona mu nsanza ha ku mutumba wa Mpungwe muri komine Ruyigi. Ndiko ndarima impeshi, aya masaha umugabo wanje yagiye mu marigara. Uba ariko arinywera na bagenzi biwe, ariko iyo umwimbo ubonetse yemwe simbona niyo waciye. Ni ufise ijambo rya nyuma ku mwimbo, akora ibyo ashaka. Nihenze nkavuga ndaranda kubitwa ijoro ryose. Yumvise ko mwanamvugishije hoho biza kuba ibindi. Ni mu gihe kuri uyu wa mbere mu Burundi ari wahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagarutse ku nyifato y'abagabo n'abagore badakora ibyo bajejwe mu ngo zabo. Evariste Ndayishimiye yashimikiye cyane cyane ku ndongozi. Iyo rero muvuze ngo uruhara rw'umukenyezi mu guharanira agateka kazina muntu n'ubutungane budakumira, cyane cyane babibwirwa mwebwe bakenyezi b'indongozi, kuko nimwe muserukira ubutegetsi bw'igihugu mu bisata murongoye. Ikintu twomenya nuko burya abugabo burihabwa. Umukenyezi ni inarugo nawe uri serugo. Tora umuti w'ibibazo by'umukenyezi wawe, kuko kesha aho babiva n'abagabo bashaka gufata abakenyezi babo nk'uko umenga n'ibikoko batunze. Umukenyezi n'umuntu. Umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi washizweho n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu 1977. Ufise imizi mu myerekano y'abagore b'abasocialiste bagize mu ntango y'ikinjana ca 20, aho basaba ko umugore yogera uruhara mu bikorwa vya politike, cyane cyane akemererwa gutora. I Bujumbura, Patrick Waso.
arakoze cyane Patrick Waso. Mujtaba Khamenei umuhungu wa Ayatollah Al Khamenei wari umutegetsi w'ikirenga wa Irani wiciwe mu bitero bya Amerika na Israel yatowe nk'umusimbura wa se, ariko ishyirwaho rye nk'umuyobozi w'ikirenga rikomeje kutavugwaho rumwe, ndetse hari n'abibaza nimba koko hazashobora gukemura ibibazo by'igihugu birimo iby'ubukungu n'intambara ya Israel na Amerika ku gihugu cye. Mu kanya gashize navuganye na Ambassadeur Sheikh Habimana Saleh wakoze muri Maghreb, akaba n'impuguke muri politiki yo mu burasirazuba bwo hagati, maze ntangira mubaza uko yasobanura Mujtaba Khamenei. Mujtaba Khamenei ni umugabo aracyari muto, afite imyaka 56, yashakanye na Zahra Haddad. Urumva ko rero ari umugabo kandi washobora. None n'ukubera iki abanyayirani bamwe namwe batavuga rumwe kwishyirwaho rye? Ntabwo bavuga rumwe cyane bashingira kuko amahame ya revolution ya Irani ntiyemera yuko ubuyobozi bw'ikirenga bwa Irani abantu babusimburanaho nk'ubwami. Bamubona gute? Mu ishusho bamubonamo ni ishusho imeze gute? Abamenyi b'idini muri Irani ntabwo babona Mujtaba nk'umumenyi w'idini ukomeye yemwe ufite n'uburambe muri politiki, ahubwo bamubonamo intagondwa. Icya gatatu ni uko Mujtaba we ubwe afitanye ubucuti bwa hafi cyane n'umutwe w'ingabo zibungabunga zikanarinda revolution ya Iran. Bityo abantu bakibaza ko hagiye kuboneka ubwivange muri politiki ya Iran bw'ingabo cyane kurusha abasivili, bakamubonamo ubucuti buhambaye bwakomeretsa inzira za politiki. Hanyuma ubukungu rero nabwo butameze neza, ni imwe mu mpamvu zituma batamubonamo ubushobozi bwo gukemura ibibazo by'ubukungu na nyuma yabyo. Tuvuye kuri icyo kibazo cy'ubukungu mwari mukomojeho, ubusanzwe yaba afite imbaraga zingana gute mu guhuza abanyayirani ubu bigaragara ko bacitsemo ibice? Imbaraga zo yazigira ni igihe bisaba, kubera ko abanyayirani buriya bashingiye ku dini ryabo n'imyumvire yabo ya gishiya, ni abantu bumva kandi bakumvira. Kuba rero ashyigikiwe n'ingabo, cyane cyane umutwe w'ingabo zibungabunga zikanarinda revolution, ibyo byamuha amahirwe yo kubona ya minsi ikenewe, ya myaka ikenewe kugira ngo abantu bamwibonemo, bityo abasha no kubahuza. None ko Trump avuga ko atazongera kwemera ko hashyirwaho undi muyobozi w'ikirenga atabigizemo uruhare, ibi byo mwabivugaho iki shehe? Nje ku giti cyanjye mpamya neza ko buriya abanyayirani ni abantu bafite ubuhangange bwabo kandi bumaze igihe kirekire nk'abaperse. Ntabwo nibaza yuko habaho igihe cyazaboneka kuri Irani ko ishyirwaho abayobozi n'undi ari we wese wo hanze. Byaba byitezwe ko Mujtaba azasoza intambara ya Israel ishyigikiwe na Amerika kuri iki gihugu? Gusoza intambara byo sinibaza yuko Mujtaba yabishobora, kubera yuko ararwana n'ibihugu bikomeye. Israel irakomeye, Amerika irakomeye, ntabwo intambara yarangiza. Rero kurangira atsinzwe nabyo ntabwo byoroshye, kuko azateza ibibazo hirya no hino. Mpamya neza yuko rero intambara ubwayo izirangiza. Intambara igomba kurangira, isi ntabwo yakwihanganira ko kariya kagobe ka Hormuz kakomeza gukingwa kabuza peteroli gutambuka. Ntabwo ibihugu bituranye na Iran byakomeza kumva bidatekanye ngo bikunde. Hanyuma na Amerika nayo ubwayo mu rukundo ifitanye na biriya bihugu byo muri kariya gace, ntabwo yakomeza intambara ikomeza guhungabanya umubano wa Iran n'ibyo bihugu, Amerika ikaba yabihomberamo. Intambara ariko byagenda kose hazava kuganira muri politike, iriya ntambara ntabwo izatinda cyane. Amerika twavuga ko ifite ubushobozi bungana bute mu kugira uruhare mu bibazo by'ubuyobozi bw'ikirenga muri Iran? Burya nta gihugu cyabasha kwinjirira Iran ngo gishyireho ubuyobozi uko gishaka. Bariya abantu ni igihugu gishingiye ku benegihugu. Abenegihugu biyumvamo imyemerere yabo ibategura nk'abantu bafitemo kumva no kumvira ku rwego rwo hejuru. Ntabwo byakoroha rero. Uwo yari Sheikh Habimana Saleh wakoze muri Maghreb, ndetse akaba n'impuguke muri politike yo mu burasirazuba bwo hagati. Aya ni amakuru ya BBC mukomeje kumva gahuza miryango. Ubu turi ku isaha 12:54 mu Rwanda no mu Burundi. Reka twumve ibizaba bikubiye mu kinamico urunana cyo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye, hari umuntu ukomanga ariko Nadine. Yewe ukomanga. Ijyawe Nadine. Rusunike ntabwo rukinze hegetseho sori.
ni karibu rwose. Ego mwana wa Tadeyo. Ubaye iki Sori? Ahubwo rwose ni mumbabarira banza mwari umuheza. Ni amandazi washaka se Sori? Ese kuyise ugenda. Sori, ubwo wagarutse ngo amandazi ko ahari? Ni 12:45 kuri BBC. Dukomereje mu makuru y'imikino twateguriwe na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza mwese bakunze imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda APR na Rayon Sport zananiwe gutsinda imikino yazihuje n'amakipe y'Irubavu Marine na Etincelle. Kuwa gatandatu APR FC yanganyije bigoranye na Marine ibitego 2-2, hanyuma ku munsi w'ejo ku cyumweru ikipe ya Rayon Sport nayinganye na Etincelle igitego 1-1. Ibi bivuze ko urutonde rw'agateganyo rw'uko amakipe akurikirana rudahinduka. Ruyobowe na Al Hilal Omdurman yo muri Sudani ifite amanota 45 ikurikiwe na APR FC y'amanota 43, ariko Al Hilal ifite ibirarane by'imikino 2. Mu Burundi naho shampiyona yarakomeje, umukino wari utegerejwe na benshi wahuje Aigle Noir na Flambeau, amakipe yombi anganya ibitego 2-2, ndetse n'umukino wahuje Kayanza United na Vitalo nawo warangiye gutyo, amakipe yombi anganya ibitego 2-2. Aigle Noir ikomeje kuziyobora n'amanota 60 ikurikiwe na Musongati ubu ifite amanota 47, ikaba inganya na Flambeau nayo ifite amanota 47. Ku mugabane w'Uburayi ku nshuro ya mbere amakipe abiri yo mu Bwongereza yageze mu kwezi kwa gatatu agifite amahirwe yo kwegukana ibikombe 4 bikomeye, ari byo shampiyona y'Ubwongereza Premier League, igikombe cya FA, igikombe cya Carabao n'igikombe cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo ku mugabane w'Uburayi Champions League. Ibi nibyo bikombe bitatu by'imbere mu gihugu mu Bwongereza bifite agaciro gakomeye kurusha ibindi, hamwe n'icyubahiro cy'igikombe gihuza amakipe y'indashyikirwa ku mugabane w'Uburayi. Arsenal na Manchester City zose zifite ubushobozi bwo kwegukana ibyo bikombe 4, dore ko zihanganye bikomeye ku mwanya wa mbere muri Premier League, zikaba zikiri mu gikombe cya FA n'icya Champions League, ndetse zikaba zizanahura ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Carabao tariki 22 z'uku kwezi. Abasore ba Arsenal the Gunners batsinze ikipe ya Mansfield Town yo mu cyiciro cya gatatu bagera muri kimwe cya kane kirangiza cy'igikombe cya FA kuwa gatandatu, mu gihe Manchester City yo yatsinze Newcastle United. Tombora y'imikino yo gukuranamo mu gikombe cya Champions League yabaye mu cyumweru gishize yerekanye ko aya makipe abiri ahatanira igikombe cya Premier League ashobora guhurira gusa ku mukino wa nyuma uteganyijwe mu kwezi kwa gatanu. Kwegukana ibikombe 4 mu gihe cy'umwaka umwe byigeze gukorwa mu mateka, ariko bikorwa n'ikipe yo muri Scotland, ikipe ya Celtic yegukanye ibikombe byose mu mwaka w'imikino w'1966-67, isoreza ku nsinzi y'igikombe cy'Uburayi yatsinze Inter Milan, ikaba yari ifite ikipe igizwe n'abakinnyi bose bavukiye hafi y'ikibuga cyabo cya Celtic Park mu mujyi wa Glasgow. Hagati aho kandi nkiri mu Bwongereza, umutoza wa Manchester City Pep Guardiola agiye guhanishwa kumara imikino 2 atagaragara ku ntebe y'abatoza nyuma yo guhabwa ikarita y'umuhondo ya gatandatu muri uyu mwaka w'imikino, ubwo ikipe ye yatsindaga Newcastle United mu gikombe cya FA kuwa gatandatu. Guardiola yahawe iyo karita nyuma yo gukankamira umusifuzi wa 4 nyuma y'uko myugariro wa Newcastle akoreye ikosa umukinnyi wa Manchester City. Amategeko mashya yashyizweho muri uyu mwaka w'imikino ateganya ko abatoza bo muri shampiyona y'Ubwongereza bahanishwa guhagarikwa umukino umwe iyo bamaze guhabwa amakarita y'umuhondo 3, naho ku makarita 6 agahanishwa guhagarikwa imikino 2. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Amakuru y'imikino ni yatuyeje ku musozo w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Twabitsa ko mushobora no gukurikira imbuga zacu nkoranyambaga zitandukanye. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi. Aya makuru arahagarariwe na Anne Marie Niwe mwiza.